Muraho, murameze neza. Hama ku bantu mugenda muri commentaire mugatuka umuntu nk'umuntu w'umumama akuze yiyubashe agiye muri commentaire akandika ngo igitutsi yavuze sinonagisubiramo noba mbaye nkawe nawe arakizi. Abamama muri ino mugire kwiyubaha kuko tuzi umuntu w'umumama nkawe ndakivuga kuko sije nakubwiye ucandike. Umuntu w'umumama nkawe ngo swera nyoko. Imana irakubona. Hama nje gusigura ku kintu ca kontra. Narabonye ko kontra navuze ntayo mwasobanukiwe. Kontra iyo tuvuze kontra tuba tuvuze iyi kontra ya leta. Apana iyo kontra yanyu ku bantu mwaje leta itarabishira mu ngiro, turabizi ko mufise amakontra. Muga kontra yanyu ntisa na kontra y'abantu baciye muri leta. Kontra yanyu biratandukanye kandi abantu mwaje kera bitandukanye n'abantu bariko baraza ubu. Kandi ugiye no kuraba abantu bariko baraza ubu nibo bariko barahura n'ibibazo. Kubera iki? Abantu mwaje kera wewe ugiye mu nzu ukabona ntavyo ushoboye, iyo nzu urahita ukagenda. Twebwe abantu baza ubu bariko baraza ubu, inzu uko uyisanze uyigumamo uko nyene, ntuyisohoka. Ikunaniye urayisohoka ugataha mu Burundi. Ariko abantu mwaje kera, umuntu yanditse ngo je nkumaze imyaka 7 ngo mabuja wanje ni mwiza, ngo kuko yaba atari mwiza ngo sinomara iyo myaka yose mu nzu. Ni vyiza, mabuja wawe ni mwiza kuri iyo myaka umaze, urumva ko bidahura n'ivy'iwacu. Abantu rero mwaje kera mureke kuja mu makomantere mutuka umuntu atagututse kumutuka nibaza yuko nta nyungu. Nta nyungu ubwiye umuntu w'umumama ngo swera nyoko. Sinzi ngira iyo muri murabatinganye. Iyo muhuye murabatinganye, iyo muhuye nabo muri inyuma y'amakontra, iyo muhuye ngira murabatinganye ntavyo nzi. Amaje sindi umutinganyi ku buryo noswera mama. Kandi nubwo noba ndi umutinganyi sinoswera mama. Wapi? Hama ku bantu muri kontra ya leta, mwige kubaho mu mazu kugira ntimuruhe cane. Mureke gukora akazi kabavuna, muze murakora mucishamwo muruhuka. Mugihe mabuja wawe atakubona ukore kugira niyaza ntabone ko wagumye wicaye. Ukore hama ugereho uruhuke, umurindire aze ibisigaye bikora kubona. Ukore nyene hajya haboneka, hama ibisigaye bijya bivunavunanye uze urabikora rihari. Kuko hariho n'igihaza agakoresha nkaho utigeze ukora kandi wari wamaze kuruha. Muze muriziganya rero. Ku bantu mutaraza mutegekanya kuza, hari uzogera mu nzu bakagutegeka kumesura izi tapi zo hasi. Igihe uzoshika ahantu bakagutegeka kumesura itapi yo hasi ntuzokwanke. Mugabo iyo tapi mu kuyimesura uzoyipfuvye. Niwayipfuvya ntazosubira kukubwira ngo uyimesure, azoca abona ko atavyo ushoboye kumesura itapi. Mugabo niwayimesura ukayinoza azoca abona ko ubishoboye, azoguma kubarira umesura itapi. Hariho n'ikindi kintu bakora kutubwira ngo tumesuze amaboko. Izi bataniya bifuka ziri ubwoko bubiri. Hariho bataniya z'imbeho, hariho n'izindi z'izuba. Bifuka mu zuba mu bushuhe. Izi zo bushuhe kuyimesuza imashini nibisanzwe, ushaka kuyimesuza amaboko. Muga kirazira kuyimesuza amaboko. Ariko izi z'imbeho ziraremereye. Umunsi azokubwira uyimesuza amaboko
ushoboye guhakana uzohakane, mugabo udashoboye guhakana nayo uzoyipfuvye ntazosubira kukubwira ngo mesuza amaboko. Nivyo hama hari ikintu nguma ngarukako ku bantu muhanagura ibibambazi. Niwashika ku mabuja ukabona guhanaguza ibibambazi, ibi bintu vyo kurira ku ngazi muze muravyanka. Uzohanagure ushikana ukuboko kwawe kugera, niyakubwira urira uzokwanke. Aguhatirije ntuze wemere kurira uzomuhakanire, ntuze wemere kurira umwarabu umuhakaniye, arababara mugabo ikintu wahakanye ntasubira kukubwira ngo ugikore. Muranyumva? Ntasubira kukubwira ngo ugikore, aho biba biheze. Rero ku bantu bari hirya ya kontra ya leta, ndamaze kubona rimwe mu komanta bavuga ngo abarabu ni beza. Wowe umuntu uri inyuma ya kontra ya leta, iyo uri mu kazi urakora na telefone mu maboko, ekuteri mu matwi, ndababaza abantu mutari muri kontra za leta, hari umuntu aramesura itapi yo hasi? Mbe murazi kumesura itapi ukuntu bivuna? Abantu muri kontra za leta, abantu bari muri kontra ya leta, kontra ya leta ndazi neza itararenza imyaka 2. Abantu muri kontra mumaze gukwiza imyaka 3 ino muri Arabiya, mufise izindi kontra pani kontra y'iwacu. Rero iyo umuntu avuze ikintu, mbere yo kumutuka uzobanze wiyumvire eske uwo muntu ibintu yavuze jewe ndimwo canke sindimwo, mbere yo kugira icyo uterera, kugira icyumviro uterereye kize gusa n'ivyo uwo muntu yavuze. Abantu bari muri kontra z'inyuma ya leta mubayeho neza, nta kibazo mugira, kuko n'iyi saha umuntu ari muri kontra y'inyuma ya leta agenda gukora mu nzu runaka, iyo nzu yasanga ntimworohereza akayivamo akigira, ntibamukurikirana. Jewe n'ubu nisohoke ngo ndagiye, bantwara amaguru ari hejuru umutwe uri hasi. Ku bantu bari muri kontra ya leta bashikino ugasanga ukora mu nzu zingahe, iyo bishitse ukaza ugasanga ukora mu nzu 2, mbasha mwige guhakana, ntakuvane muri iyi nzu ukakujane gukora mu yindi. Nimba yarakuguze atakaza afise biramusha, wewe niwanke, niwamara kwanga ntazokujana, azoca bivamwo, azoca abona nyene kutabyanse. Ikindi kandi abantu muri kontra za murasoma kontra, niwasoma kontra bizokorohera kuba mu nzu kwa mwarabu. Za murasoma kontra, umenye ati kontra ivuga ubu dufise ikibazo, ntidusoma tugira ubunebwe, ntitwumviriza ivyo abantu bavuze kubera agasuzuguro canke kubera kugaya umuntu runaka yabivuze. Indazi ndiko mvuga bibaye bivuze umuntu mutazi muvyumviriza kandi ntimumutuka ngo uswera nyoko. Agasuzuguro si keza. Ndavuga nkirenganira, ushaka arumva, udashaka nakareka. Mvuga ninyegeje, nk'uyu munsi murumva akajwi nakoresheje gatoya kubera nguma nikanga, yavyutse kare nyamurozikazi. Mugire ibihe vyiza rero n'akazi keza.